Turi muri komine Muha, zone Kanyosha, quartier ya Gisyo. Ni hagufi y'ibarabara rya kaburimbo riva mu gisagara ca Bujumbura rija mu Rumonge. Hari n'ibarabara ry'ibivu rimanuka rigana ahari ikibanza basigaye bashiramwo umucafu wose wegeranywa mu gisagara ca Bujumbura. Ico kibanza ntivyoroshe kugishikako kuko hari imanga ndende bikunyurwa n'umucafu baharunda, vyatumye akayira kahahora gasa n'akazimanganye, naho nyene abanyagihugu bagerageza kuhaca bigoranye. Ushitse aho basesa umwavu wakirwa n'umunuko, eka mbere usanga haduma insazi ziza zikurikira uwo munuko. Hafi yo kuri iryo yarara hari imirima ahanini igizwe n'imyimbati. Hari n'amazu abanyagihugu babamwo. Aho rero uwo munuko uva kuri iryo yarara urashikira abanyagihugu bahegereye. Ntibashimye kuvugira ku vyuma vyacu, ariko batubwiye ko bamaze kuvuga kenshi berekana amakenga bafise ku bijanye n'iryo yarara rishobora kubangamira amagara yabo, ariko ngo n'ubu ntakiravamwo. Bavuga ko n'umuhuza w'Abarundi Edouard Nduwimana yishikiye kuri ico kibanza akabona ko uwo mucafu ubangamiye abanyagihugu, ariko ngo n'ubu baracabandanya basuka umucafu aho hantu. Basaba rero ko abajejwe ivyo bikorwa bobakuriraho uwo mucafu ku neza y'amagara yabo. Naho biruko, hari uwundi mugwi w'abanyagihugu bahatorera akoyokwe mu gihe imodokari ziriko ziseha umwavu. Hari abanyagihugu batanguranwa gutora ibisigarira vy'ibifungurwa canke vy'amakara, eka mbere n'inkwi zo gucana. Ivyo bikaba biba biri muri iyo micafu. Niba bitoshobora kubazanira ingaruka mbi ku magara yabo kuko birimwo umucafu, abo banyagihugu batora ivyo bintu ntaco bashimye kutubwira. Ikibonekeza ni uko bisa nk'aho ariho bazeye uburaro n'uburamuko. Aho mbere ubona abavuye kuri iryo yarara bagenda bikoreye imifuko irimwo ivyo bahakuye, mbere bakaba basigaye bahita ngo ni i Dubayi. Mukamenya ko iyo micafu isigaye isukwa muri ico kibanza yahora yegeranirizwa ku Buterere. Ico kibanza naco co ku Buterere ngo kikaba kiriko kirasubirwamwo.